igiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu na karanda gategerezwa kuranduranwa n'imizi ngaha muri iki gihugu cacu. Twese abarundi dutegerezwa kuvyumva kumwe, ntihagire uvuga ngo hajya ndahakirira ngo cyane mugenzi wanje arahakirira hagiye hazonkiza. Tumenye neza yuko kurya igiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu arakaranda kandi gasenyura itunga ry'igihugu. Twese rero dutegerezwa kugira urunani kugira ngo tugwanye ako karanda. Kugira ngo rero urwo rugamba rushoboke nuko twese twogira urunani atanumwe avuyemwo, baba bari mu nzego z'igihugu, baba abikorera ivyabo, abari bo bose, umurundi wese ndetse n'umunyamahanga wese abenga mu Burundi yogira ico kibazo gwiwe, ubwoba bukatuvamwo. Muri urwo runani twese turi kumwe, nta na kimwe cyo tunanira, nta ufise ingufu ziruta iz'abandi. Ikindi kintu twokora kugira ngo dushobore kugwana urwo rugamba nukumva ko dukunda igihugu, tugasonera ivy'igihugu. Tuzokwama tubivuga, igihugu icari cyo cyose bene igihugu bategeza gusonera ico gihugu, iryo tongo ry'igihugu, ndetse bagakora n'ibishoboka vyose kugira ngo iryo tongo ry'igihugu ryubahirizwe. Bose abene igihugu bose bategerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu, akubahirizwa atanumwe ayaca ku ruhande. Ubugira gatatu no gusonera umuntu uwo ari we wese, na cane cane twebwe tujejwe kurongora abandi, tumenye ko turiko turatunganiriza umwene gihugu wese kandi tumusonera. None rero mwarose akanya ko kubinonosora, ndabashimiye cyane ko mwashikirije bitari bike kandi nabonye bizoshirwa mu ngiro n'inzego z'igihugu. Ico tugiye kwihutira nuko icegeranyo tujya tukigire gwacu, tugigire inzego z'igihugu mu kugishikiriza inama shikiranganje kugira ngo bibe gwacu. Iyo nama shikiranganje iheze ice itorokanye ibitegerezwa vyose, tuvuge tuti turatanguye isekeza. Iryo sekeza jewe nyene ndi umukuru w'igihugu nije ngiye ku mutwe waryo, tugira isekeza tuze dusubire guhura turaba ivyavuyemwo. Ntihagire rero ugira ubwoba, jewe ndiyemeje yuko je ngiye kugwanya uwo wese agigiturire. Namwe ntimugire ubwoba, murazoheza mubonye hari haba bazibira, muheze munshikire mubishikirize, jewe nanje ndavyigireko. Tugiye kuraba rero n'ingene dukomeza bwa buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo ivyo dukora vyose bije ahabona. Kuko dukoresheje burya buhinga ngurukana bumenyi, niyo ukeneye kumenya ikintu uca wugurura ugaca ukibona, ufise ibibazo ukabaza. Turazi yuko cane cane abarya ibiturire canke abanyonora itunga ry'igihugu batabikunda, mugatuzo bibakundisha ku nguvu. Hariho ikibazo mu gusozera nagomba nsubire gushimikirako, ni ikibazo kijanye no kudomako urutoki abarya ibiturire n'abanyonora itunga ry'igihugu. Mwavuze yuko umuntu wese avyerekanye yoronka agahembo. Je ubwa mbere novuga nti narafashe umwanya mvuga nti ndasavye imbabazi abarundi uko nabiyumvira siko nabasanze. Narinzi ko abantu bakunda igihugu no kucitangira bo citangira n'amaraso yabo bakayaheba, mugabo nsanga bose bishize mu mutima bacangero. Ikintu ca mbere twigishe gukunda igihugu, yego nivyo mu kurindira turabikora. Hari ibindi byo gukingira ivyabona vyovyo ndamaze kubibona koko, ivyabona birarondegwa. Hari haba mbavuga ngo ninde yamubwiye, narababwiye mu mabwata suggestion baca barondera umuntu yashize agapapuro wese. Ubu rero ari kuri WhatsApp baca babaza ngo ninde yoba yabimubwiye, bakaraba umuntu yoba ahora nyandikira kenshi. Murumva yuko hari hakaranda dufise muri twebwe nyene. Rero twese cyambere ndabona yuko dukwiye kugira uwo umutima wo gukunda igihugu,
hanyuma ivyabona navyo nyene tubikingire. Ariko ikintu kinezereje nuko ndavye ingene mungana ngaha, jewe ndizeye ko ngaha n'imiburiburi 10% bagiye nawe ubu bakijijwe. Abo 10% tworonka bakijijwe muri sale, tukaronka 10% bakijijwe. Je ndazi yuko mu gihe kitarambiranye muzosanga iturire caheze, kuko ni ikintu cari caragizwe umugenzo kubera igihugu catwawe nabi. Twarabivuze yuko ari intwari ibereye yajigwana n'igiturire. Igiturire rero wamenga kigira kituneshe. None ubu rero ko duhagurutse turabe ingene ico giturire kizotunesha. Mpamagariye abarundi bose, ndababwira yuko hari hingwara y'igiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu. Twese tuve hasi tugwanye uwo mwasi, ntazotunesha turi kumwe twese birashoboka. Nihagire rero usubira kwigira sindabibazwa, yabo bo muri societe civile, abo uri mu nzego, abe uwo ari we wese, kuko hariho abantu batamenya icyo bajejwe. N'umurimyi ariko ararima azatubwire, twese tuje kuri urwo rugamba tugwane gushikaho uyu mwaka wa 2025 uzohera igihugu cy'u Burundi kitakirangwamwo igiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu.